Satana tarazabiwe bose bombi mufashe turirimbane ariko singiruko bobana sigutabara ayo nacagira ko Yesu yaneguriye horana amazi meza isokwira kama manuniyo n'imisi yose wa mutima w'Imana nagerere yahera cyane kandi ninjiyahera Yesu yaneguriye horana amazi meza isokira kama manuniyo n'imisi yose wa mutima w'Imana nagerere yahera cyane genyaniya ukuri gatwaza umuyaga uhuse bigasuriyako zikwata zozoba kuko shizwe ku rutare ziritse umutima irataca satani wa mubiyama sanimpagarara waturasimbya mimiziriro ariko nashobora shingura karimbi umusaraba Yesu Yesu yaneguriye horana amazi meza isokira manuniyo n'imisi yose wa mutima w'Imana nagerere yahera cyane. Ubutumwa bwiza ko bwanditswe na Luka igice ca 23 murongo wa 46 umuntu yahabonye adusomera uwo murongo imbere yuko nza kuvuga rya zina bavuga n'ibindi byose tubanze dusome uwo murongo 23 murongo wa 46 sinzi ko hari umuntu yahabonye afise mikrofone some mu izina rya Yesu. Ivyo bintu vya piano unyihanganire uzuragira gato gato canke bibaye ngombwa ubireke tuvuze piano yo muri Luka 23 murongo wa 46. Yesu amaze gusemerera n'ijwi rirenga. Yesu amaze gusemerera n'ijwi rirenga aravuga ati data, aravuga ngo data mu maboko yawe, mu maboko yawe niho nshize ubugingo bwanje, niho nshize ubugingo bwanje. Ahejeje kuvuga atyo, ahejeje kubushira mu maboko y'Imana aracikana zinga Bibiliya yawe Imana iguhezagire. Ahejeje kubushiramwo aracikana. Nabonye mutinya bavuze ibyo gucikana, umve na Yesu yaragiye wowe uzoguma ngaho ukora iki? Ega je bijya bintu pastor yekara bivuga naciye nunama ndasenga Imana nturantabaye Imana vya bintu byo gupfa ngomba mvuge pastor ni wabitanguye. Umve na Yesu yaragiye nkomangira umuntu ati na Yesu yaragiye we mambo vipi? Tuvuge ngo ame. Erega haje Imana yazi gutondeka ibintu neza. Ubo niyo ndabitangura no kubona abonye muca mujugumira mbe mujugumira ngo muzoguma ngaha muco bakoriye. Mutago
nitwa Hakizimana Longe sengera muri Panekote. Hari umuntu agiye gutya urasanutse waruzi ngo siyo nkiri niho nkiri. Sengera muri Panekote nagendanye na madame ave hasi. Ibintu byarahinduye isura sigaye yera na madame wangu. Imana ni nziza. Arashobora kubapepera kandi urabona ko ari sawa. Ubivuga ngo urabitse. Turafise abana babiri sinzi iyo bageze harimo umuhungu namye mbona ariho ubuma gose. Imana yaduhezagije abana babiri. Umwe yitwa Petero uwundi yitwa Debora. Imana yagize neza tuvuge ngo amen. Kandi kubw'ivyo ngomba nteri korasi kweri. Hari ico sinabonye muririmba. Uri Imana itazi kubesha, uri Imana wishura amasengesho. Koma amashi. Oh, Imana yemwe dukorera, Imana itazi kubesha, Imana yishura amasengesho. Uri Imana itazi kubesha, uri Imana yishura amasengesho. Oh, iyo rikomeye yaseruka, iyo riduzira bimanuka, iyo vyatsi Imana irabizimya, Imana yishura amasengesho. Uri Imana itazi kubesha, uri Imana yishura amasengesho. Oh, Imana yemwe twamenye, Imana burya dutambira, Imana itangire n'inama, Imana yishura amasengesho. Uri Imana itazi kubesha, uri Imana yishura amasengesho. Iyo bikomeye irabihoza, iyo bije bishusha ikabizimya, iyo bije kugufatira nzibira, Imana yishura amasengesho. Uri Imana itazi kubesha, uri Imana yishura amasengesho. Tuvuge ngo amen. Ngomba tuvugane kuri uyu murongo umaze iminsi uhinda muri jewe. Ni jambo rimwe riri mu majambo Yesu yavuye ku musaraba igorogota. Uretse ko pastor yavuze ko ntari imperutse ariko ngaha ni wacu. Sivyo ga pastor. Kubera ibihe n'imyanya nyene yaragiye arambwira nkabura kanya handi nkafatirwa n'ibindi. Ariko Imana yantabaye kwera uyu munsi byashobotse tuyikomera amashi menshi. Nanje nanezerewe nabonye hari ibintu byinshi byahindutse kandi bidahindutse ngaha n'ahandi byohinduka. Nta gitangaza cyo ko uyu munsi duhagaze ku makararo tudahagaze ko mu rusenge twihagara ko hehe. Tuvuge ngo amen. Aha ndahazi kweri tukihaza pastor nibaza ko naje muhamaze nk'ukwezi kumwe. Cyagiye kiva kwijabe. Hari irode bari kwa makiri huzuye. None he duhagaze ku twicaye no kudutebe twizawe mikomera amashi. Muri abantu beza nani. Tuvuge ngo amina. Jere musi wa mbere nza kuvuga ubutumwa ngaha naje haguye imvura. Ucubona haguye imvura ya modo pass. Hari haguye imvura. Ewana twaciye hari atuza turahunzuka ndabaza mbaza ati mbembazu wozo ntwara heshi nk'ubu ntwaye he. Turaduga dusanga aho dasi yavubiye ngaha. Urabona aho dasi yafashe microphone ntiyibuka ko ari no mu bijaga. Ewana mbona arateye korasi numva riraduze cyane ndahaguruka ndasigura ijambo ry'Imana. None Imana ishimwe ndagarutse muri ku makaro. Muvuge ngo amen. Imana izongiriye neza ikindi gihe mwarahejeje kuhagura. Mwarahubatse ki etage. Mvugira ubutumwa hasi ndabaraba hejuru. Aho kubera ko ntagize ngo ti fati barabara ntimwemera ko no bamvugisha ico. Sinzi ngene mwabazi. Ibintu by'Imana murafishe kuntu mwamaze kubiprograma. Urumva urabanza ukambara impuzu ndende shimwa Yesu kambara igitambara hanyuma ukabakanga. Je sinirirwa ndabakanga. Ndatura bikambara umubiri bikabaho. Tuvuge ngo amen. Amaze gusemerera n'ijwi rirenga. Iri ni jambo rimwe riri mu majambo Yesu yavugiye ku musaraba igorogota. Jambo ry'Imana rimbwira ngo bamushize ku giti. Uwo ni umwana w'Imana. Abantu baramubinguye biremera. Baramukubita amakofe biyafata.
uwo ni umwana w'Imana, apana wewe nyandwi canke bucumi. Uwo ni umwana w'Imana. Bamukubise amakofe birafata, bamwita amazina atari bigiriki birafata. Jambo ry'Imana rimbwira ngo ari kuri uriya musaraba. Pastor, ndakunda kubwira abantu, ni kuri uriya musaraba Yesu yahaboneye ayo dushobora kuba turiko turabona no munsi nubwo tutabambwe. Kubera iki? Yesu yahemukiwe n'abantu yahoze agirira neza. Kandi ibyo niba bitarakubako ubirindire, uracari kuri uyu mubumbi. Yesu yagize gutya ngo yisanze ari ku musaraba igorogota. Agize gutya abona abantu bigeze kuba bamuririmbira umunsi yinjira i Yerusalemu ari ku nyana y'indogoba. Abantu bavyinye ngaringiye umwana wa Dawidi. Nibo yagize gutya yumva batari korasi ati rekura baraba uwo mutipe mu bambi. Yesu ati ya dunia ni grave kweli. Umuntu aririmba avami diko ndi mwiza premi diko nabaye nabi. Ngomangira mugeza mbwe ngo niko babaye. Yagize gutya abona abantu bose yagaburiye imikate mzee. Abandi Yesu yaragaburiye imikate gushika naho bamukumbura, mwavyibuka. N'amasamaki yarigeze kubagaburira imikate n'amasamaki. Bazinduka baramurondera, sinzi yo bamutegereye. Baramubwira ati muzee twakurondeye turakubura ati none byukuri mwarondera ijambo cyangwa mwarondera imikate. Yesu ndamukunda, nta bintu byo kwigirisha yagira. Yakubwiriraho direka basareka sinyota y'ijambo. Mwebwe je mwakwabaguye udufi. Yagize gutya abona baratipe bose yagaburiye amafi. Arabarondera igorogota arababura. Urabona inshuti zave ugomba kuzimenya. Turi kumwe muzozirabire iyo habavye bye. Gusa Imana ishimwe ko Imana yari yamuteguye. Bugijambo ry'Imana ngo Yesu imbere yuko manuka Imana yazanye igitabo. Muracibuka? Alo, muri bwaki Imana yazanye igitabo. Igitereka imbere yabo. Ibabya ngo ndinde yo kizingurura. Ivyanditswe bikavuga ngo n'abasesanguzi babiriya muri kiriya gitabo harimwe amagogwa yose abera ku isi. Ngo Imana yari processing avinema imbere ko muzingurura mubanze murabe. Nibaza ko bya bintu byose byari urabona bya bintu byo kwishi. Urabona aha kwishi harababa. Sinzi ko murahabona. Iyo umuntu hari mugufi bamutazira fupi. Abaye muremure bamutazira gasongo. Avyibushe n'ikibunene yonze ni mwembamba. Yirabuye ni bamwita gute yirabu. Kiwi. Ugize inzo buri mwarabo sinzi uwo bagomba ingena metse. Bijya bintu byose byari muri kiya gitabo. Aramarayika babiravye basanga barabona. Tuvuge ngambe babona ingene bazomukubita, ingene pirata zomutanga, barabahijya binyabugingo birabahijya, bakeruwi barabahijya. Vuge gamina. Yesu mwana w'Imana nzima, Kristo Yesu ngunda nkeneye kuzobona. Yabonye ayo magogwa n'ingene bizogenda, ngo arahaguruka tora ico gitabo arakibumbura. Munyemereye tumukomera amashi. Imana ngo yacimwe, ngo Imana yaramuravye ati yo ni wewe nyene vrema, ni urinze bya bitipe byose byakwevye. Yamubwiye ati komera nangorane manuka nzobana nawe. Niyo mpamvu wabonye pastor wa musigo hari Getsemane hari habavye, hajye umubiri ni mubi. Getsemane Yesu ashitseyo nawe nyene harabavye. Bibivuga ngo yabiriye yuguye ruvanze n'amaraso, atangura kujugumira. Aravuga ati data niba bishoboka urabona hagupfuye umunsi wopfejo. Muriko muratwenga. None ninde wabonye yemera kugenda? Niwe byahereye ko ibintu by'uyu mubiri. Ayo mubiri harababa. Niyo mpamvu ngaha twese ubona twishusha ngo gupfa borasa odasi nyene yavuze ivyo gupfa yiruka ubwa mbere. Mwe mwari muzi ngo biroroshe.
haduga urazoja mu mpemu ndakubwira ati ni wiye zugende uzombwira ati nzogenda kundwiza pasa suko nyene vyahereye kuri muzehe nyene byo ageze Getsemane ati data niba bishoboka kigikombe kindengane none camurengana ngo kije hari byo vyamuzanye Mana kubera ko yamusezeraniye yari yaramubwiye ati nzobana nawe Mana iri mwijuru vuga ngo amina Mana idaherayo Mana idahemuka ku masezerano irabona ati wa muhungu umubiri uravyutse ngikigira intervention rapide ngirungika abamarayika babiri umwe yaje ngo mwishusho ya Eliya undi yande ya Mose vuge ngo amina ngo yagera ngo ngambika ingome zishasha nibwo ngo Yesu yasohotse yuzuye inkomezi ngo ahura na Yuda aje kumugura aramubwira ati niwirigura asoma uzana imitwe mimi niko tayari vuge ngo amina yari yamaze kwambara inkomezi Petero kitamenye inkomezi yari yambaye gwacero banza rugutwi k'umuntu Petero ndamukunda n'umuhungu wanje namwise Petero mukomera amashi Petero wabona Petero nakunda kubwira Yesu ati Yesu jewe ibintu nubwo tubirimwo ndumwe ari byo gusenga abahungu b'abayuda ndabazi ntibahinduka aho umunsi umwe bazogira akantu yambani mugita yambani mugita urabona umuntu avuga ubutumwa afise imbugita mu micungararo komera amashimeshi Petero cyari seriye mbwa cyari seriye Yesu yaraja mu mpema akaja mu mpema akavuga ati timugaba abayuda nabo mugaba nabadabazi naho babwira ubutumwa Yesu yagize gutabwira Yuda ati uje kunsoma Petero ati baratanguye vya bindi nane ndabivuga tuf ugutwi cye Yesu ati weye Yesu ngacara gutora agusubizako ati Petero haje Yesu avuga ati urabona ko nyiciye idiri cye murambonera nagoma ndabereke yuko atabintu byo gufina birimo kweri tuvuge ngo amen haleluya jambo ry'Imana rimbye ngo baramufata baramukubita arondera abantu bose Yesu yabwiye ubutumwa bari hehe igihe yari Gologota mwe mwarababonyeyo sa ugomba kubamenya uzotinge habafite babandi bose bagushira ku mastati hari ibintu bigezweho bajya abantu bagushira ku mastati ufise imyaka 56 bari hehe ufise 22 ari kugushira ko gutuba ingozi umerewe nawe uba mu ruyiki umerewe nabi ubu kubera ko byahinduye isura bose n'abacama bajya abantu baza gucana amabuji bari hehe ufise 23 tuvuge ngo amen Bwana sifiwe Bwana sifiwe iyo ugomba kubamenya cyo bategere habavye vuga ngo habavye Yesu ari ku musaraba Gologota Lazaro ntiyabukwiye mu bafise imyaka amaze iminsi 4 none mwe mwarabonye Gologota mwarabonye Lazaro Gologota bayagiro yahagurukirije abantu mwarabonye Gologota vuge ngo amen agize gutya jambo ry'Imana rimbye ngo Yesu yarondeye watakira arabura rondera uwo yobwira arabura ahindukirira se mw'ijuru ngo nibwo yavuga ngo Eli ngo yararavye se yarabahirya Mana izoduhe kubona Yesu wacu bya Kristo Yesu yararubonye kwe ngo yaravye se abonye abantu bamutaye ba Petero bagiye ba Yohana bagiye baruka nawuzi yo bari bagetse hasi hari abantu bavuga ati nabambwe aravye akabona niba batipe nyene yamyarakiza niba abandi nyene yamyaragaburira kavuga ati yasi ni grave nani yohe nani babandi nyene naho imikate ni umwe akagara mu rya gatatu undi mu rya kane nabambwe
mesiya rarase ngo se nawe arahijya kubera ko yari yambaye amafuki ibyaha n'inkeyo zaronje n'iza odasi yaravyikoreye na iyo Mana dukorera ntibonana n'ivyaha naho wovugishwa mu ndimi ukitabagura ukadushusha ukagira vya bindi byose bagira muri no misi ufise ivyahira kuraba ati tabagure hanyuma uhetse pastor soko bimeze iyi Mana dukorera nta biye byo kuzana ibintu by'iterabwoba muri no misi y'iterabwoba riri mu baporoto murabaza kuribona abantu bose ni neretswe nabonye none ntiweretswe ntivyahetse weretswe nyene udushirahe pastor hari ibintu biri mu mashengero umuntu ava muri Betaniya urabona amashengero menshi yitirirwa imisozi yo muri Bibiliya Betaniya Holy Church Golgotha Holy Church Bethesda Holy Church Erayoni Holy Church nyibutsi yindi ege yindi yose usanga hari amashengero yose ndayavuga je ndayambamwe ntimuzi ko yagendamo Yorodani Holy Church imisozi yose yo muri Bibiliya barahejeje Nazareth Holy Church Bethlehem Holy Church inde Sinai ziruzi zo ega ndazizi mwumva na pastor nshara babwiye Sinai Holy ntuzi ko ndayambamwe Sinai Holy Church urumva ugasanga rero umuntu ayiwanya ni muri repentance yavuye muri repentance aja muri Erayoni Holy Church avuye muri Erayoni aja muri Golgotha Holy Church Sinai Holy Church umengo ni minister nterigerageje kuyakontorora Holy Church wamubaza ati wagiye kugira iki ngurumva ngo ndi muri Erayoni ngo baravugishwa hanyuma ngo bambwira ibi ngo canavayo ngo canakata nja muri Golgotha baravugishwa uzohere bazoguma bavugishwa none mwe muri yaje naye uko bazovugishwa uzocugera ujaye una hari umuhungu pastor mu Ruziba twigeze guhurira ahantu mu rusengero avuze ibitari nabo nyene barakunda kubuca mugamwe ntimuri mwe mu izina rya Yesu abo ngaha suko ndabatse abo nyene barakunda kubuca hanyuma twigeze guhurira mu ishengero riri hano numva arambwiye ati wenda kuzi gose waransanze muri Sinai Holy Church ati wakora iki navuga y'ubutumwa ati navuze gitari ati hanyuma ikindi gihuraza muri feka urabona ko je nguma nigira birazwi hose ati hanyuma uraza muri feka ati batwigisha muri feka kandi kirafata mugabo nivyo nigishije cyarambwiye ati uraza muri feka uratubwira ati nawe wagira ati navuze gitari sawa ati muraza twanga muri Methodist tiurakuka tiwamusi hoho tiwagira ati navuze gitari hanyuma ewana numva mvuze nk'umunani icyarimwe yo muri Katinye bita Kanyosha hariya munani ndamubaza none babagukose cyangwa uraza ukavuza ukagenda ngo yangurumva ngaho hose ngo mba naje ngo hanyuma ngo arongozi ngo hari ukuntu bica bigenda ngo dukakorogana cyane numva ngo jewe numva ngo uko nabifashe ngo jewe ngo ndi umufasha w'amashengero umufasha ni mwe muyera nta bantu bavuze bitari baje gufasha amashengero fre ishengero ni ifise umufasha Mesiya niyo musize ngaha niyitwa mwe muyera none muravuze bitari ngo umufasha w'amashengero rumva rero muri iyi minsi hari ibintu turi kumwe abantu ntibakeneye gutora ijambo ry'Imana turi muri ya misi Yesu yavuga ngo abantu bakeneye ibihwanye n'ibiteretse muri bo abantu bazana amasantima mu ngoro y'Imana kura amasantima na fopa sinabwiye abantu mu rusengero nta mafaranga ariyo mu rusengero nta midugi ihari mu rusengero nta bagabo bahari navyumvise hari abantu baba bashaka tuza tukabashusha Imana ivuze ngo tora inzu hanyuma tora umugabo hanyuma pastor tubwizanye ukuri abantu bose bafise amazu muri ikintu gisagara n'abantu basenga nta bantu bapagani bazifise tunapangira ntabo muzi none mu maforomire yo gukizwa no kuronka inzu ikintu cyonyine kituzana ngaha buri dimanche
nukugira ngo one day duhurire Siyoni. Ibirenze ivyo n'amasantima. Ahari abantu baca banda bagashishwa nyene. Hari umuntu azinduka bitintwaye ngo umutwaro. Ivyo bintu by'imitwaro waje ufise na Jefisi ibindi bimereye nabi ngaha binguyeko. Kandi na pastor agusengera nta mitwaro ufise. Arayutura Nyodasi ndabitse. Ega turakunda Nyodasi n'umugenzi wanje hafi. Arayifise nawe nyene. Icyo rikoze gusiya Imana kubera isezerano ri ku bantu bayo. Rivuga ngo ni murondera ivy'ubwami bw'Imana no kugororoka. Ibisigaye ndabigira inyongera. Natwe yatugirira neza oda. Ivyari bitwangamiye ikabivanaho. Ariko formula yo kuza gusenga si mitwaro. Nikimenya amenye iyo mitwaro wazanye twaza gusenga iveho megeje mu gitondo zobufise yindi. Noruza kudushusha gute iri nishengero ry'abanyamitwaro. Repa iri ni ry'abanyamitwaro. Iri genda ari izo dasi turazinanye. Nige abantu bari kwarondera ubwami bw'Imana. Ahari umuntu arabati kandi uwo mutipa arasarisha. Aha. Asha niba ari uko basarisha naho nzoja dimanche numva nzosarisha. Vuge ngo ambe. Vuge ngo amina. Hari ibintu byaje. Muno misiri hari abantu sinzi uko no bita kugira ngo nyene ntumbaze. Hari abantu bafise ukuntu bazanye bagashusha abantu, Imana imbariye. Umuntu akava ngaha akaja kumutakura ngo sinzi wambwiye ngi wacu Imana iravuga ahita avuganiye. Pastor. Imana ahita avuganiye. Aho ndiko ndavuga ntirikiravuga. Kurumva ngo ndagiye ngo hari Imana iravuga. None Imana ahita avuganiye. Abantu gasanga baragowe pastor. Barayimbataza ibintu. Bandu guyangureka ndababwire inzira nimwe yo guhura n'Imana. Ngomba ndabarangira inzira nimwe yonyene rudende yo guhura n'Imana mushobora vyose. Nukurekana n'ivyitwa ivyaha ugaheba ingeso zawe mbi. Jambo ry'Imana rivuga ngo vuge ngo amina. Jambo ry'Imana ngo ngenda rimuhindukire. Mureke ingeso zanyu mbi. Muweze murabe ingene Imana igomora ingomero zahehe. None ivyo birakeneye abantu baza gushusha ngo biko abaprofetiza n'ibiki. Gororoka. Tuvuge ngo amen. Vuge ngo amina. Ngaruke mu ijambo ry'Imana. Yesu ari kuri uwo musaraba. Bariko baramukubita. Bariko baramubamba. Mazina jambo ry'Imana rimbwira ngo arasemera avugira ijambo ngomba kuvuga ngo turisengere ko banduguya ngo muri repentance. Avuga ngo data nubwo abantu bandetse, data nubwo abantu bampevye, data nubwo abantu bambindutse, hari ahandi hantu nibutse hitwa mu maboko yawe. Ngo badusengere kuri iri jambo ryo kwishira mu maboko. Ngo bangira mugezo mvuge ngo twishire mu maboko. Nimuvuge ngo amen. Nubwo bandetse, nubwo bandaye, nubwo batakinyumva, hari ikindi kibanza. Haleluya. Hari ahandi hantu menye nkwiye kwinyegeza. Kanyegeza ubuzima bwanje, kanyegeza ubw'abana banje, kanyegeza mu kazoza kanje. Na hantu hitwa mu maboko. Vuge ngo amen. Jambo ryavuze ngo ahejeje kuvuga ivyo agira iki? Aracika. Tuvuge ngo amen. Niba hari umuntu afite Bibiliya niyugure mu gitabo cyo kuvayo. Mvuga ibintu byo mu maboko hanyuma senge.
wanyujuje indiri umutima zama sinzigera nibagira yandirimbo wanyujuje umutima z'amashimwe sinzigera ntibagira ya mirimo wankoreye wanyujuje indirimbo umutima z'amashimwe sinzigera nibagera ya mirimo wankoreye. Pastor Udasi yavuze ibintu byinshi numva nyabukije ibintu byinshi inani bajya ba Pastor Udasi tumukomera amashi pastor aba barakoreye Imana tuvuge ngo amen abakoreye Imana genda bibuka ngira akana gato cyane gato vura bijya yavuze ko gato kweri bazi wacu natwe kandi Imana bahetse agire nani ntimwana araba ningene hasa mwaraza kweri nyobora abantu beza twariro de bari kwa makiri amona abantu guyangu twambaye amakoti Imana ituje ko hirya yejo ntanava midirahera erega pastor je yaje kuvuga ubutumwa ngaha nambaye ikoti natije hirya yejo nambaye ikoti nasavye umuntu pastor aca mugira ati saa 8 wa mugore wanje natwenze nani ajya avuga ati kumbe kari karabaye tuvuge ngame ambwiye ati saa 8 uzoburishikanye ahanye ni wayi ntaza ngavuga ubutumwa nkishusha pastor yaratugaburira hagira ko wahora utugaburira kidagiye bagaca magara bene bajya bamama ati ronje watuheza agiye nibe mbeze ngazitekera hezi cyanje baca bamagara kujya ngaho nari mfise umwanya wo kujya nacagara byati mu ndindire mfise yindi program yari iyi gutwara ikoti ry'abandi weni wari ngaho wari kubimenya gute ko atari bwagere ko shenga intara ndabarahira inamba irikaba ryo natije vuge ngambe Bwana asifiwe hari ibintu rero yaravuga numva ndavyibutse pastor yavuze ko niga muri primaire mugani yavuze ko nabagenda inyuma ntambaye ibirato siko byari bimeze abantu bagendanira ibitabo jewe bagiye kuvuga ubutumwa harimo n'uwitwa Murima aba mu Bubirigi aherukino yarashitse no muhiri wanje nariruka inyumba ntambaye ibirato nabonyene kumbe rero je wabona abantu b'abaporoto turihangara ko tuguma makoti abatipe nabonyene baje bambaye amakoti kumbe nabonyene basumba jewe gusa oda mperutse kubimenya namwe hararaba kari Murima yarimbwiye kumbe ngo nabyaje bwaza mwatije itike nani Imana idukuye kure ikomera amashi nukuri karugira byose nukuri muri baherutse kubimbwira yavugiye ati kare hajya twahara baba ubushize nahamagaye mbazo
ndavuga nti duhurire muri ville nibutse ko hari undi itike nanjye ngero ndakugirire neza tuvuge gabira haleluya yabivuze rero numva ndavyibutse Imana ishimwe bandu yangu nimuze dukorera Imana dutekanye tutiruka tudahinze birimwe umugisha kimwe mu byo nabonye iyi Mana ntiyemukira abantu bayikoreye Bwana sifiwe Yesu ati harandu hitwa mu maboko y'Imana mbere yuko ndangiza mbere yuko urugendo ruhera data ndakwinginze ungingize muri aya maboko y'iki soma ugende buhoro buhoro usome wicaye uhagurutse wonyaruka gasanga urangiciye akazi wewe 3:3 murongo wa 21 oh haleluya nanyarutse gusoma numva biriko birahinda Bwana sifiwe wahoye yego soma indanzi y'ijambo ijambo iravuze ngo aho nakuntu mwokura amaso muri Bibiliya mukandaba k'ivyo bintu byanditse ngaho no muhira muze kubisomerayo nta kuntu mwonyirabiraga basha tuvuge ngo ame soma 2:1 ndanzi yavuze ngo Mose yerekwa ubwiza bw'Uhoraho ngomba mvuge ahantu hitwa mu maboko ngomangira mugeza ngo ngomba mvuge mu maboko ngomba mvuge mu maboko kabisa cyo dusenga Uhoraho arongera aravuga atehera Mose ari ahantu hafi yanje rindira gatoya tuvuge ngo amen vuge ngo amen emwe bavuze ngo Uhoraho arongeye aravuga bisigura ngo ko yongeye yari yamye aravuga bavuze ngo arongeye aravuze bisigura ngo ko yongeye yari yamye aragira iki n'ikiyago Imana yagiranye n'umuntu bita Mose iki kiyago pastor igihe cyose ndagisomye ndagira ubwoba ngira ubwoba kubera iki igihe bavuze ngo Mose yeretswe ubwiza bw'Imana cyaribuka uyu muntu bita Mose wariwe n'igihe yakoranye n'Imana ariko acubwiye kuri 3:3 umuntu yakibona ubwiza bw'Imana none bya bindi byose babikoranye atarabona ubwiza bwayo kwera iki gitondo Imana ikugabira ubwiza bw'Imana mu izina rya Yesu urabona urabona Mose vuga ngo Mose Bibiliya ibwira ngo yabonye igicaka n'ikigira iki ngo hagati muri icyo gisaka hari mwiki Imana ikamubwira ati Mose kura ibyo birato Mose akabikura vrai ou faux turi kumwe ikamubwira tegera urabona umuntu Imana ihamagara atarabona ubwiza bwayo reka mvuge kimwe muri byinshi hanyuma dusenge Bibiliya imbwira ngo Mose Imana yamutumye muri Egiputa turi kumwe Imana yamutumye muri Egiputa kumuzanira abantu nta kintu na kimwe Imana ibwiye Mose ati Mose umviriza mwana wa mama ubu nyene manuka hariya hepfo muri Egiputa uje kuzana bajya abantu Mose ikintu ca mbere yabwiye Imana yabwiye ati Mana mwibaza ko hari ibyo wibagiye ati nibagiye iki uribagiye ko je mperukayo nkaniga umunyegiputa nkamuhamba mu musenyi Mose yari afise dossier muri Egypte ntavyo muzi yari abantu benshi bagendana amadosi Mose cyari kiyibundanye Mana ati manuka muri Egiputa ati reka muri Egiputa hari umutahu ndondera wavyibagiye tibiranditswe naranditse umuntu ndamuhamba umusenyi none Mana kubona vyose ivyo navyo wavyibagiye Mana ati manuka nzobana nawe aragaruka Imana je sinzi kuvuga Mana ati niba ivyo tuvuge ngo amen
Petero ntiyaragera kuvuga ubutumwa vure ndagusavye tuvuge ngo amen. Bwana sifiwe. Imana tiniba ari ivyo tiniba ari ngorane zo kuvuga ubutumwa zo kuvuga mu nkurikirane nk'abasamazo umuhungu tuvuge ngo amen. Ati niba ari ngorane zo kuvuga nzoguha Aroni ko mu ngo Mose yarabegeya yari muri babandi atangiye kuvuga di agomba kuvuga ikintu abaza akavuga ki ntu ikazoza kundwitsa nenda muramumva ki ntu ikaza premid tuvuge wamira Mose yari muri bajya Imana nzoguha Aroni ntuvyitwaze nzoguha Aroni bari yavuga ati kandi umutipe ndabona reka afite nahenge nakwereke yamubwira ati fata iyo nkoni yawe tego ati ikubita hasi ayikubita hasi ayikubisa hasi mungurikirane abona bayinzoka iratanura ati Mose arayamye horamwe bati vya bintu birakaze Imana ati tora ati wewe otora inzoka ni Mose tora bawumva ati wewe otora inzoka wewe vuze ko tora acara tora abone bayinkoni manuka ati ndamanutse kweli mugageze imbere ati Mana ibi nabibonye mugabo none agashonako erega naranize umuntu narahambye umuntu hariya Imana ati Mose bureka kugorana shira yo maguru yawe aya mu maboko yawe mukwaha mugikiriza acumiseyo akuyeyo abona nimibemba Imana dirugiribadi tibirasiza Imana ati none mbwira uragenda ntugenda ati ndagenda niguri ndagenda timbwira gusa tusubizayo akuye abona ati ndagiye tuvuge ngabe urabona uyo muntu narahura n'ubwiza bw'Imana birimbya ngo yageze kwa Farawo namanya pastor ngunda kubwira abantu Mose nibaza ko yafise amanyama menshi imbere ya Farawo kubera ijyango yamutera amanyama yamubwira urarama ntubamba uviriza Farawo Imana yantumye yambwiye ko yitwa ndiho uhoraho urarama ntubamba utabamaye ndakubita hasi Farati yo mutipe ambwira ngarakubita hasi yakubita hasi kifre bambe utabamaye ndakubita mu modo passe ngaha kodi ndakubita hasi Farati twumvikane rero banze kubita hasi namanyama meshi puf abone bayi inzoka Farati urabama canke nabumwe urabamba canke nabumwe Farawo ngarabiraba ngo acahamagara yarafise abatipe ngo banyamareba urabona bari hajya nyene mu bicungarara tuvuge ngo ame ngo yarafise abatipe banyamareba bari hoza ranturu hajya mu bicungarara acabahamagara burabura urazi abatipe ngene ni asani ije batabaranze nibaza ko baje bambaye amakanzu amwe yera kandi yabo tuvuge ngambira urabona yagize gutya Mose abona haja kagwi karabiri abafise udukono abafise utubindi abafise amabunkoni abafise iki Farati y'umutipe nani asanga yanzoka ya Mose iri muri ngo abatipe bacaza inkoni zabo ngo baziterera iruhande y'inkoni ya Mose zose ziba inzoka Mose na Aroni batangura gusubiranamo hajya usanga Aroni yaciye abwira Mose ati we Mose iyi Mana yawe mwarabivuganye neza harapo tubameze gutyo turi kumwe harapo tubameze gutyo harabye ucu mubona sha niwe Mose byukuri tutabeshanye iyi Mana yawe ibi bintu mwarabivuganye neza ko yiri tuvuge ngame Bwana sifiwe Bwana sifiwe nibaza ko dukora hasi Mose na Aroni bariyimbiye hajya
urabona hari dukorasi abantu batera iyo habavye ico gihe fara yabyati wa mugabo subira uvuge rero subira baburabura nabo bahagaze hagati none siye muzeti ntiwabonye ko twaciye tubigira nasubiye Mose na Aroni aho barati aha niho tugomba twiyerekere ega dukora sit twose pastor biravana na situation none we muri yo situation otera ka bikore Yesu bikore uyubahiritse bikore inyuma yatse rirakora hindura ivyase guhinduka waje ngo dukora sit tuva kwizana hari agakora sit umuntu ateye ucungegera nigeze kubwira mu masengesho y'abajene ahantu muri groupe biblique umuntu ati tera indirimbo yo gushimira Imana yeje kutwiyereka numva kubisaba karibo ka Christine Shusho unikumbuke baba ndavuga uyu muntu mbwira gushima byawe unikumbuke ndamyegeye nasanze vraiment alikuwa ni wakukumbukwa kabisa hararaba haji ibintu bibira mu muntu beyivana tuvuge ngame amen abatipe bari bahinduye udukorasi babonye habavye bavuga ati mana we gira icyo ukoze harageze Mana kugira icyo ukora harageze Mana kugira icyo ukora imbere y'aba batipe urazibona vuge ngabida bagize gutya batorabona y'Imana itaye abantu bayo babona inzoka ya Mose irasamye iragurutse itawe gati Mose arahindura gakorasi ndababwira ko yacyate kavuga ngo imirindi yo gutabagwa ndayumva imirindi yo gutabagwa ndayumva bikira vuge ngabida erega bihindutse nawe urahindura tuvuge gabe Aroni ati bya bintu bya Mose birahako kuba vyonana bazabona irasabye imizi ya mbere imizi ya kabiri tuvuge ngambira imizi ya gatatu haleluya amen haleluya amen mbiyegeje kuzimira zose Mose arasubira arasobeka nurabama canke nabuma tuvuge ngabira ni urabamba canke nabumba haleluya amen ibazere ikintu giteye ubwoba ni Mose ashobora gukoreshwa ibitangaza nk'ivyo ariko atarahura n'ubwiza ere ntuzosubire kuzurankanga ngo wavugishijwe ngo weretswe wo kwereka utarahura nabwo hegara abantu baza kudukanga muri no misi hari waje kumbira ngo titi umviriza Imana ibintu mbwiye ikunyeretse bagushize muri serikeye nturakoze yarazi ngo canguga umwana Imana iguheza gire ntiwabonye neza bateretseyo nte Imana iguheza gire abona ntaco mbaye ngo none mukozi w'Imana ngo nagomba ngo nzoce nduga ku musozi hari ahantu ngo baje iyo ntumbatse ngo nje kubisengera ntusengere bigende gute ngo ndabisengera ivyo nabonye ntumviriza shaka ivyo bintu wabonye Imana iguheza cyo yabikweretse ni kimenyetso cy'ugo ngo nami nteramiye ubugingo bwanje ivyo wabonye umunsi umwe bizoba nteje sinzopfa pastor none uri kuranda abajewe vraiment ndamutse mfuye bagatora ikiziga naho mwe bamwe gwa pastor nimwe mvugana ho buraserekeye bashiramo kwe oya none babonye bashize muri serikeye babarebe nibindi bintu bya grave babonye none batso yingamikama ingene bandaba mwari muzi ko sinzojayo hari abantu baba proto bizanisha ngurumva ngo hari ivyo ntaraheza ninde yakubwiye ko ari uzova ngaho bihejeje pastor ngo ngurumva ngo jewe n'ukuri ngo hari ivyo ntaraheza ninde yakubwiye ko ari uzobiheza na Paulo arenganye ikizunguzungu cahagurutsa abantu aba muri quartier ntiyagiye
abahe ndangiraho Pawulo aba cyangwa aho Dawidi wa undi Imana yavuga ati ubu niwe nemera abahe umuzi baragiye aha twese turashuha tugashusha igihe kizogera tugende haza abandi bakora akazi kandi ibyo ni kubigumiza hafi igikomeye gusa hari ivyizigiro ku bantu b'Imana ntidupfa nk'uko abandi bapfa twebwe iyo tugiye turimuka nico tubarusha niyo mpamvu Pawulo yavuze ngo abayuda bibarusha byose uko babikijwe ivyavuzwe n'Imana Mose ndakunda cyane Mose ndamugeze ko ndaryohewe Mose ari kwa Farao yigeze kubwira Farao yitakishije atumviriza ubu nyene ndahamagara imibu usanze mpamagara imibu Farati uvuze gute wabona abantu b'abategetsi aca yivugisha ibifaransa byinshi quand même vraiment il faut programmer d'abord ati uprogramme da programme mpamagara imibu nawe iyi programme turabe abantu bagize gute babona ikirimba cuzuye imibu urabona imibu ivuga ikiru imibu izi yapfuka imviriza imibu yagiye teri korasi rekura abisirayeli bakende imibu bose agacagarara kuri podium ati urarabana bo bose vuga ngo bose ndamwemera kabisa yigeze guhamagara ibikere vuga ibikere abwira Farati ura imibi urahasi reka nzari ibikere Farao yaragenda muri douche yambaye swime muri douche akambura swime akayamanura ngira yoga yo hejuru data wanje agatangura kuyashungurura yasize isabuni iteretse mu micungararo agiye kuyitora ngo yishireko akumva cakiye urukere rugacara mu gati rekora bisegere bagende urabona ibikere ndafuwa pasi umugore wanje reka namuvuge nabonye acako muri saro yiruka ngwabonye akantu gaciye munsi y'intebe mbona aragwanye n'intebe ati nibiki ngo ara akantu gaciye ngaha ku mutima ati Imana yoruwiki bikere worubonashe nararavye ndirabya na iyo muka Farao wari kuri tukagenda muka Farao yararubonye yarateka imikeke akayiteka hariya mu ngono bakayicopora bagaca bacubita muri ya masorori yayandi abishusha agacaza na twaturate tureture tw'abamama ati sheri karibu ku meza karibu aturumva uyu munsi twatetse imikeke sheri twari twabonye yikumbuye Farati kameme nyene kameme Farao arumuye agasanga y'urukere rwabyo y'amazi rukavuga ati rekura abisirayeli bagende Bwana asifiwe urabona rero umuntu nguyu atarabona ubwiza bw'Imana jambo ry'Imana rimbwiye ngo ageze kuri dose y'ubwiza bw'Imana bani mubwira ati Mose hari ibyo twakoranye hari ibyo nagucumye hari ibyo nagukoresheje ariko gushaka ubwiza hari ahandi hantu hitwa hafi ushaka kubanza kugera kugira ngo ushikire ubwiza bw'Imana bukayangane ubwiza bw'Imana bukayangane muri kino gitondo ubwiza bw'Imana bukayangane ubwiza bw'Imana bukayangane ayo ubwiza bw'Imana bukayangane
ubwiza bw'Imana bukayangane bukayangane ayiwe ubwiza bw'Imana bukayangane ubwiza bw'Imana bukayangane ageze gucama bukayangane bukayangane ubwiza bw'Imana bukayangane ubwiza bw'Imana bukayangane bandikira Mose ati Mose siko wasomye niba ushaka ubwiza si ubw'abaririmbye oya ubwiza si ubw'abavugishijwe oya ubwiza si ubw'abatanze amashimwe n'ibigera 10 oya ubwiza si ubw'abambaye za zindi ndende shimwa Yesu ntundengane mukiza oya ubwiza si ubw'abambaye amakoti oya kwe ubwiza si ubw'abariko barabiruguye bavuga ubutumwa bose oya ubwiza bw'Imana nubwo baririmba bakaririmbira hafi y'Imana bw'abasenga bagasengera hafi yayo nubwo abavuga ubutumwa bakabuvugira ahantu hitwa ngomangiye muri kumubye ngo hari ahantu hafi Imana gushaka Mose ati oya Mose niwimenyere ubwiza naho buhuriye na bya bikere wahamagara bwiza naho buhuriye na bya bindo ya bwiza n'iyindi ya fe haleluya haleluya bwiza burafise yandi mategeko bugenga bwiza bw'Imana burafise ukuntu butunganijwe bwiza bw'Imana suga abantu bose bakubwira ngo gende mu poroto kwa Audace nta bintu by'u poroto kwa Audace bwiza bw'Imana uregera tuvuge ngo wa ega muri no misi hari abantu badushusha pastor we sinzi kuri abumva ngo jewe ndiwo kwa daddy hanyuma bice bijana none kuri wo kwa daddy ugomba tubigiriye je ndiwo kwa Audace none ugomba ushire hari umuntu hegeze kuza kumushusha ngo twebwe hari ku katsi ngo kuri eglise wacu ngo pastori wacu bafise n'ukuntu hamwita sino bamuvuga mwaba musanga uravyumva ngo kuri eglise wacu ngo pastori wacu ngo agize gutya ngo tusha turyama twese hanyuma muvyo ngo agize gutya ngo tusha turyama twese hanyuma muvyutse mugaca mujaye none niba hora bavyuka pastor ntibavyuka none iyo bavyutse baca bajaye ntiduhuriye ku kazi kuwa mbere kandi yaryamye akavyuka ahari abantu banyase ugomba unyanka uko n'ukuri umushirahe reka muri no misara abantu banyegeye inyuma y'amazina y'abandi bantu jewe ndiwo mucarama hajya naramenye ingene bahita ngaha ku mashengero abiri siko bahita ndahazi jeho koki jewe ndiwo hajya ku mashengero abiri kwa pastor Audace ugasanga uwo runtu urasambana mugarusha isaya ndiwo kwa pastor Audace uza kwitwaza Audace nguje hehe turara wewe no bwijuru Audace azoroyuka nka Audace nawe urenguke nka wewe cyo ivyo kuzurugenda witwaza Audace je ndiwo kwa daddy ndiwo kwa pastori je urumva pastori wacu pastori wanya tugize iki wowe warayiciye imijya kwe uriya ngo niwo kwa mami Mana yabwiye Mose ati kuba basanye bangaho hageze kubwiza uratonda uregera hafi nakubona neza ko umuntu atonze ku murongo yateguwe si ibintu byo gushuha batijwe mu kwa mbere mu kwa kabiri muri pastori uratonda ku murongo bakagushira ku murongo bakawutunganya hanyuma ukagororoka vuga ngo amen agomba uvuge amen ivyo mvuze birakicicwa uratonda bwiza si ibintu byo kuza ugashuha ngango wadushuhije ngo ngabora duga hanyuma ngo washuha Imana ati tonde kashatonde Mose yaraje ashusha turabona je Mana
twarakoranye ibintu Imana tibijya twarabikoranye dushitse kubwiza hari urutonde vuga ingambe Imana dushiye ku rutonde igitondo utahe turi kubwiza byayo vuga ngambe hanu hafi soma twakundanye canke nasarishije hari inyuma twakundanye canke nasarishije muri abantu beza cyane byaramuvuye gusenga basha biri na rimwe soma wa nawe uzuhagarare ku gitandara bazuhera biri na rimwe uhora harongera uhoraho arongera aravuga mwese mundabe ngaha mundabe mwese hano tuvuge ngo ame ni mundabire ngaha nyene nta kundi soma uhoraho arongera aravuga ateraba ari ahantu hafi yanje nimuri ko murandaba abasha eraba hari ahantu hafi yanje nawe uzuhagarare uranyumva ikizokumenyesha yuko utazimiye ikizokumenyesha yuko waje ariho hafi yanje uzohasanga iki igitandara vuge ngo amen amen nawe uzocuduga ukigira iki hagarareko vuge ngo amen hafi y'Imana nzima hari igitandara hari igitandara cyabambwe ku musaraba igorogota cyakubiswe cyabambwe turabambuka cyakiriwe amate cyahangirije mu maboko niwahagera ukagisangayo uzocuduga ukigira iki gitandara ukibwira ngo gitanda kubw'imbabazi zawe kubw'imbabazi zawe gitanda yakuzi kera gitanda none gitanda ndaje wishe oya reka ibyo bintu ndekera abantu baririmba kw'Imana amazi n'amaraso yo mu rubavu rwawe ingeso mu bwose uhageze kizokumenyesha yuko watumbereyeho ikizokumenyesha ko ugiye ariho hene ubwiza uzohasanga igitandara iki gitandara navuze mwacumvise mwagihishuriwe iki gitandara cyitwa Kristo Yesu haleluya amen zocuduga ntuze udugana ibyawe udugana urubyaro rwawe udugana ibikugize tugane business yawe tugane n'ibyifuzo byawe tugane bya bindi byose wipfuza bya bindi byose biguhanze ngomba dusenga Imana pasito ibi bintu abantu babidugane kuri iki gitandara bashika bavuga ngo twebwe ivyo twokora byose n'umwete wacu wose n'amabaro mwinshi n'amosoza dashira twabiravye rusanga ntivyoshoboka ivyo byose n'umwete wacu wose n'umubabaro mwinshi n'amosozi byose gitandara
byose bizi byoshobora kudukura kwibyaha. turangize naka nuko iriho guhungiye ko gitanda hugire no kumusi w'imanza shite mu nyonga zawe gitandara chima uzundeke misu naho vyokomera gitandara chima uzundeke abantu bomvuga gitandarachi agisuko bashaka uzundeke naho bocira imanza gitandarachi kubera ibihe uzundeke bisunge. tuvuge ngo amen. niwahagera tuhasanga igitandaramo uzoca uduga dugane n'abawe dugane n'ibyawe dugane n'ibihe byawe by'imbwemu uzoca uduga ugihagarareko. vuge ngo amen. hariho kado Imana igomba itangire mu Carama iki gitondo. ndagusabe uyisome aho nyene ugeze. kintu Imana ibasavye no kuza hafi mwebwe mukaduga mukagihagararako. irazi ko hari icyo mutokwishoboza, hari icyo Imana igiye kwemera ko igomba ibakorera, hari icyo Imana igiye kwemera ko igiye kudukorera. nitwava kure tukaza ahantu hitwa hafi tukaduga tukagihagararako, nzogira iki? maze ubwiza bwanje bukiriko buraguca iruhande. Pastor mwumvise handitse ngo maze ubwiza bwanje uzoburindire igihe kizoshika buzoza. Oya. mwumvise handitse ngo uzoburindire, hari umuntu w'umuvugishwa azoza azobuvugishwa buzohagusanga. Oya, ijambo rivuze ngo ubwiza bwanje bukiriko buraguca iruhande. mu yandi majambo n'Imana irabizi yuko iyo tugeze ku gitandara ubwiza ni automatique. Amen. Niwavyumvise nani? n'Imana irabizi, nta bindi bintu dusabwa Bwana nukuva kure tukaza hafi tukiyubaka ku gitandara. inyuma yaho ubwiza ni lazima. mzee yo mpamvu wambaye ako gakoti, bwiza ni lazima. hiyo ni lazima. vuge ngo amina. nimuvuge ngo amen. harakantu yo yagiye gusoma maze ubwiza bwanje bukiriko buraguca iruhande nzokugira iki? nzogushira muri ico gitandara. ako nyene ngomba ko dusengera. nzogushira he? muri ico gitandara. nasome neza he indani. akani Imana yonyene ikembe. wewe vakure, wewe ingo hafi. jewe ico nzokora nzogutarika. ndaraze abantu ni bani uciye hanze bona gusatira, bona kwitara yani mazina, bona guhungabanya, nzoca ndakwitorera ndagushire indani. haleluya, haleluya, amen. ndagushira indani aho ibitsure by'abadayimoni bitagera, aho barandi bavuga mugani bagushikire. uri umuntu w'indani muri ico gitandaro. bantu b'indani ni mukomera amashi Yesu.
ndani nzogushira indani muri icyo gitandara hanyuma gukingiriza iki ahameze nk'igihoro niko handitse ahameze nk'igihoro gukingirize urushi rwanje. nimuvuge ngo amen. Amen. Chenururutsa ya maboko umwami Yesu yahamagara ku musaraba. Nzoca jewe nyene ubwanje manura ry'amaboko ataneshwa, manura ry'amaboko ahindura ivyanse guhinduka, manura ry'amaboko ahindura amateka y'abantu. Nururutsa ya maboko yashobora gusanga Shadrake, Meshaki, Abedenego mu muriro. Nzoca nimuhaguruke dusenge, nimuhaguruke dusenge, nimuhaguruke dusenge kuri amaboko. Hey, nzoca mandura amaboko ndayagukingiriza. Wisana kuri umuntu yugaraniye mu maboko y'Imana. Murakoze. Mu maboko y'iki? Y'Imana. Wumva baruka va hasi. Ivyo numwete wacu Wose umubabaro mwinshi namusozi zadashira hose yose yoshobora nakudukura kudukura kw'ibyaha. urashobora kumaza imbisi myinshi uri mu rusengero rw'Imana ufise uko ukorera Imana ariko ukaba utaragera ahantu hitwa hafi. Ngomba mpamagara umukozi w'Imana Pastor Udasengera. Hari ahantu hitwa hafi Imana igushaka, hari ikibanza Imana igushakamwo kugira ngo icucubure ubwiza buhindura ibintu kuri wewe. Ubwiza wamaze igihe kirekire urondera, ibi bintu vyakuruhije, ibintu bikumaze igihe, ibi bintu vyawe vyanse. Hari ikintu kimwe cyari cyarabibrotse, nuko utari ahantu hitwa hafi ngo ubuzima bwawe buduge bwiyubake kuri iki gitandara. Niba urimwo shira ikiganza cyawe hejuru. Mukozi w'Imana nicyo yahamagariwe, mukozi w'Imana nicyo yahamagariwe. Bigenze uko nyene ushaka. Abo mbona bapfukamye, harabajyamye, harabashize ibiganza hejuru. Ku muntu arongowe n'Imana abareka yitegura guhura nayo. Kaza mukozi w'Imana. Reka dusenge Imana. Hari ibyo waje ukeneye, ariko kugira ubironke nuko wegera hafi. Reka dusenge Imana, tubwire Imana ngo itubabarire. Ndumva tugiye gukora amasengesho abiri. Mana uri data wa twese, tumaze igihe tuguhamagara tutari hafi, tumaze igihe turi kure yawe. Nagomba usenge ubwire Imana ikubabarire. Twese turayikeneye kino gitondo. Bwira Imana ngo nshira hafi. Bya bindi byose wabirondeye utari hafi, hari ibyo Imana igiye gutanga ibiha abantu bari hafi. Uyu munsi Imana iraza kugabira abari hafi. Ntabwo yahevye gutabarira, cyatabara mu izina rya Yesu Kristo. Uri Imana ishobora byose, uri Imana igira neza, uri Imana itabara, uri Imana ikora, uri Imana ihindura, uri Imana basa kudushira hafi. Reka uyu mwanya utugirire neza, amaso yawe atuboneke ko ibyatumye tuba kure. Mu izina rya Yesu Mana ubitubabarire. Iki gitondo dushyire hafi yawe, iki gitondo twemere. Turagushimiye,
mu izina rya Kristo Yesu, amen. Dukomere Imana amashyi. Wicare tubanze tuganire gato. Ngomba ukuremo kamera ko turagiye gusenga mu kanya. Hari ibyo waje ukeneye ariko data aracyatanga. Haleluya, haleluya.